Egome Marguerite Barankitse tugusanze aho iwawe mu mujyi wa Kigali. Biravugwa ko usigaye ufise n'akazina k'agatazirano bita Mutesi. Ikibazo ca mbere novuga nti ubigenza gute kubwira ubwo muri mwiza havuga ati cyuke umuntu wese kuko yaremwe niwagenda muri Bibiliya urabibona ko Imana kurema umuntu yaramwishushanije ko iramucyorora imwambika urugori. No kuvuga rero nta muntu n'umwe ari mubi. Ububi bwacu nubuva mu mutima mubi. Rero nibaza ngo ubwo bwiza ndabukura ku Mana kuko nemera ko icyo yaturemeye nuko duca ibibatsi, nuko aho tugenda hose tugenda dukangirana tumota ubwo butore bw'urukundo rw'Imana. uvuze guca ibibatsi aheze imyaka myinshi, novuga ariko karanga kawe si guca ibibatsi ku bwawe gusa, ahubwo guca ibibatsi no ku bw'abandi kugira ngo abadafite ako kanyamuneza bagire iryo teka n'itekane. Ku batabizi wotwibutsa ingene watanguye ikigomezo Shalom. Jewe umumenyeshamakuru nkawe Roger yaraje mu 1993 asangaho nsabye indaro ku Mudagi, asanga nta n'isafuriya yo guteka na rivisi, asanga turyama ku kikarato. Hanyuma arambaza ati none wovuga igituma wahagurutse? Ni nukuri jewe nahagurutse ngo mpakane urwango, nahagurutse kandi kumbura ubibona ubu jewe ubuzima bwanje nta kindi bwakoze atari ukwanka urwango. Nakuriye ndashimira indero Rukristu Mama Teresa yampaye. Iminsi yose mu gitondo tuvyuka hamwe umuntu maze guca ubwenge bakuvyura ngo ugende ku ishuri, twagira ngo turahagurutse urumva uhaguruka wiruka ati navyaye ingoko murapabagizwa ni muvyuka mushimira Imana. Nuba ku gasabisho mama yambwira ati Mana yanje uyu munsi naramutse ku bwawe, none nguyu umutima wanje ndawuguhaye, ivyo nza gukora byose ndabiguhaye, umagarikire rero nze gukora mu maso yawe ivyo ushobora gushima. Amen. Rero mu guhaguruka sinahagurutse kuko ndi Margarita Barankitse, nahagurutse kubera indero haziko naronse niyo kugenda kumenyesha urukundo rw'Imana. Maze urabona umuntu yavutse mu 1956 mfise imyaka 3 nibuka ijambo nabajije sogokuru, mbe sogoko ko bajya abantu baza bavuga ko ari abanyarwanda nkatwe mugabo bavuga ngo ni impunzi, akacambwira ati we kibondo canje aho ubona twarahumanye aho hakurya iwacu mu Rwanda, niyavuga ngo aho hakurya mu mabara barahumanye barirukanye bene wanyu. Nkura niyumvira kubera ko abantu bankana mukamunzi iwacu hari urukundo. Uko twakwamisha amakamano niko mama yambwira ati uraheza rero uhitanize aya mata kwa Gatera. Bajya mwana bajya ubona bari bazifise mugabo barazitaye barahunze. Rero mu guhaguruka nahakanye ubwo rwango. Urabona Uburundi mu by'ukuri Roche tuba dukwiye kugira isoni. Urazi ko Uburundi bwahavuye bo bakaburi naho ubona tugororoka tukagera batanguye kwica 61 ngaho barishegwa Gasoro, 65 barishe Ngendanduma,
72 baricanye barahagurutse abahutu n'abatutsi. Jewe mu 72 nari kuri lise y'Ibujumbura bita lycée Clarté Notre Dame. Ndabaza mbega ko abigisha bacu babatwara cyangwa waraba umwana wundi bakavuga ngo cyangwa ngo se baramwishe ngo numurobere. Aba bantu baba bayabarobere. None ko turabakirisu nidusabira abavyeyi baba twigana ukabona bose baranumye. Ishavurira fata ndavuga ni jewe rero kubera ubukirisu bwanje, kubera kwa mama Tereza naho nabuze dawe ndi mutoyi, nta na rimwe yigeze ambwira ivy'abahutu n'abatutsi, yigeze avuga ivy'abanyakarama n'abasafu n'abanyarwanda n'abajiji. Yatubwira ko twese tuvukana namamva ku ishure nzananye n'abandi dusangira. Ndavuga jewe ngira nereka abarundi ko by'ukuri uko kwicana rikuva ku bwoko, kuva ku nda ndende y'abayobozi. Reka rero je nibera umwigisha, ndaba umwigisha by'ukuri kandi ndaba umudeseti, nkabona ibintu bakora mu mashuri bikambabaza. Ndavuga jewe nzorera abana ndi abahutu n'abatutsi maze ndabereke. Nukuri natangwe kurera abana bise imyaka 24. Abana 4 b'abahutu na 3 b'abatutsi. Ndabereka nkagomba kwereka ko ubwo gwanko twankana si ugwanko rufatiye ku bwoko, ni ugwanko rufatiye ku bukunzi bw'inda, ku bubegito bw'abayobozi. Reka na jewe nk'umukirisu nerekane ko ndabishobora. Byarambabaje kuko 93 tariki 21 bishe Ndadaye. Jewe mugani wa basenge batamenya ivya Ndadaye babajije ngo none Kamaragari ngo waruzi ko igihugu bacatse mwambutse. Ubwo rukundo none ubwo rukundo nigo rwatumye Yezu ashika ku musaraba. Kandi rero urwo rukundo ageze kuri Golgota naho Simoni yamwakiriye uwo musaraba yacabwire yaramusubije niwe yabambwe. Rero tugomba ngo gukora ineza tukafutura amashapure amarozari abandi ngo amaruwanje ugasanga basimbaguritse abo bantu nico yacishi kwaru nibiki basimbagurika mu bigishije basohoka bapfuye bakaranda muri ibyo biduga byabo nayo barazaro bicaye imbere y'umuryango. Je uzo hariho ndashobora kugutera inkuru eroje ubundi munsi hajya ku bitaro urabona hariho centre yitwa centre iraba abana n'abakenyezi. Twararaba rero abamama bagwaye umugero wa sida, abandi bibungenze, abagwaye malaria. Hanyuma batwarabaha amata. Hanyuma umuntu w'inshuti araza arahambwira ati ewe Maragarita nta mutima ubwira, nabo batwishe urasubiriye kubaha amakamano, urabahaye amata ngo baronke ingufu zo kuzosubira kudutema. Nebariga ewe Maragarita twari ewe Maragarita na ngenda mubaza erega none twoba turushije iki abandi nitwaba tugomba kwihora nabo nyene bangiriye nabi, nabo banyangaje. Ninataha ikizoba bakimpagaritse umutima, sikuvuga ko nakunda ubutungane. Ikimpagaritse umutima nukubasubiza agateka ko kuba abana b'Imana, kuko naho bo barabicanye tuguma tuvukana. Uravyumva? Kandi Yesu umunyarwandakazi twahuye i Geneve duhura n'umuntu yamwiciye atese Marigari burya se Yesu yatugize imbwa
yavuze ngo dukunde abanzi bacu, ngo dusabire abaduhama, tugirire neza nabo bose n'abanzi bacu. Ese ku Murundi n'umunyarwanda wumva se n'ububaye imbwa? Nukubimenya rero, nukwiyanka. Si ukwiyanka ahubwo nukwikunda, kuko ikitugize abantu b'ubuntu beza nugo rukundo rugirira impuhwe abantu bose. Ivyo umunsi tuzovyumva ngaha muri Kongo, tukavyumva mu Rwanda, tukavyumva mu Burundi, tukavyumva i Buganda, tuzoba dukize. Umuntu ashobora kwibaza ati ubwo omasi ukwigirisha koko umuntu yangajwe n'igihugu yakoreye ahubwo yanaziza kenshi agafungwa agatuma ko mu butungane, mugabo akama ariko aravuga imbabazi nuko kubwiwe yumva ko mu bisanzwe kangonongo afitiye abo bantu nukuri canke arigirisha? Hariho mutegereza gutandukanya ibintu bibiri. Abantu benshi baribaza ko ubukirisu ari guheba ukibwira abantu, urabizi ingene ngara, urazi ivyo navuze kuri Inkuru Nziza kuri televiziyo ya Canada, ndavuga ko ari possédé, ari malade mental, ivyo bintu bigoye. Umuntu yemera Inkuru Nziza, Evangile, ategerezwa gukara ico bita kumwe Yezu yafata imigozi, une sainte colère. Jewe rero niwitiranye ko kuvuga gutanga itama rindi nibiki, je sindi kuri ivyo vyitama. Wungubise kw'ikofe rimwe ntegereza kumusubiza ku buryo bwiza kugira namusubize mu kibanza ciwe. Si ubundi hono kwicaye ngaha gaca ngenda muri chapelle gafata ishapure, sindenonse, sinandika igitabo uramaze kubona, simvuga ibibi, simba nakubwiye ivyo bibi bangiriye, sinigirisha kuko icambere nicaye ngaha mwumvise ivyo nariko navuga. Ifoko bajya abana bariko baratera akaduruvayo, batera amahane muri izi ntara uko muri ibi bihugu uko ari bitatu, bakwiye kuranduranwa n'imizi, dukwiye kubagwanya. Je simvuze ngo tubice, ifoko tubirukana. Hariho uburyo rero bwinshi bwo kwirukana umuntu. Na rimwe raba usome Bibiliya, urabe la reine Esther, umwamikazi Esther, urabe Moïse, urabe ingene Imana Miriam n'ibiki. Abo bantu rero bicaye ngaho nko mu kaburi mu itongo ry'abapfuye, kuko ari abambaza bega komengo mwicaye kumwe, urabona mu itongo ry'abapfuye handitse ngo isi repose. Bakagutwara igihugu wicaye uri kura telefona, mbe maragari, mbega bijya bintu byabaye none si mwebwe. Jewe ngubu mbajije nubwira abarundi bose bazoshake bambuke ko banga urwango nk'uko nanje nahagurutse. Urabonye amafoto nanse ko bica komeza amahoro. Urukundo nyago rugira ishavu. Umuntu azo kubesha ngo aragukunda hanyuma ntakugwanire, bakagushira mu ibohero naze kuvuza induru, bakagukomeretsa naze kugutwara imbere y'intuze y'intahe ngo uciga urubanza, aba yabiretse ntabumukiriza. Niko ubundi ho na Yezu Pirata mubajije ariko ucavuga ati bagiye bantware nga, ariko ucavuga ngo tubireke tubigeze nga. Nurumva Abarundi baraza ngo rero tuvyicarire, canke tubihagurukire. No, bariko barica, bakwangaje, bariko barica, bagiye barashahura abana bacu b'abahungu, baragiye bafashe ku nguvu abakobwa bacu, hanyuma rero nje kuvuga ngo turakuramutsa mugabekazi nyina w'ikigongo tugenda.
naho ubwo ugeze ngaho umuvyeyi Bikira Mariya arashavuye cyangwa tuhaguruke tukenyera ibikwembe turondera icyo tugaburira abo bantu abandi nabo umwe wese cyangwa ubwiwanje ni ivyo nshoboye nta na hamwe ntarashika nta na hamwe no muri Vatika ntarashika kurega intwaro mbi ya CNDD-FDD iri kirica iri kirangaza igasonzesha ikatuma abantu baba abaja mu byo wanse harimo kwanka kuba umuja nk'uko bivuze urangajwe banagushize ko urubanza kumbure turabigaruka imitahe mpuzamakungu ariko umaze guhunga uri mu bantu bagumye bagwana kugira ngo ubuntu bw'impunzi impunzi ziboneke nk'ibitabwa ariko nazo muzumve ko ari abantu kandi bafise iteka bafise ubuntu bashobora ahubwo nubwo nabo nyene kubwico bigejeje kuba kagiza ko nabandi je nama nkurikiza umutagatifu umweranda Teresia w'umwana Yezu yavuze ngo tout est grâce pour celui qui croit. Abantu barashobora kwiyumvira ati wewe urashobora kuvuga ubuhungiro ntaco bwakugize kuko mwicaye ngaha mwicaye murabibona ko ushobora kuronka icyo mfungura murabona ko ushobora kwambara ushobora isi imodoka ngirane ushobora kuvuga ati ntaco byakugize mbwa umuntu akwaka igihugu wa mbere aba akwatse agateka kawe kambere nta kintu kibabaje ngo kwitwa impunzi mugabo twame tumenya ko impunzi atari ingwara idahera kuko turi mu Rwanda aba bantu batwari ibi bihugu kuhera ku mukuru w'igihugu nawe yakuriye mu ntutse mu ikambi y'impunzi nukuvuga rero je nabwiye impunzi bene wacu mwebwe muje noneho muhungiye ngaha mu Rwanda mwebwe ni muri mpunzi muri abanyeshuri ba kaminuza mushobora gufata ngaha mube ariho mucira ubwenge byitwa ko muri voyage d'études mugende naho mbwira abana genda wewe ndaguhaye devoir genda urabe ngene bariko barakora mu nyange ugenda urabe ngene bakubura amabarabara ugenda uzo uri ngaha ubone impuzu nambaye abantu bashaka kwiyumvira ati ntiyagize mugabo yasonywe n'impunzi yabwira ngaha natangwe kubaza n'abatayeri bahari none ugira bagutwaye igihugu bagutwaye n'umutima w'ubwenge n'umutima wo kwitunga ndaguha imashini turungura atelier de couture nimuzi kurima abahunze nibagira ndabagurira amatongo nimuzi none gutwara imodoka nimwo kwiga kuba ba mekanisi nimwo ja muri university nimwo ja kugira ngo mu gihe bari ngaha kubera impunzi kwisi ni waraba naho babivuga moderna igihe muri covid bari uwenvanse ijya a vaccin rujya rucanco si umwana w'impunzi wewe nawe nyene nakomoka kubamenye Pfizer none nakomoka kuba Turk abo bose ba Albert Einstein ntibari impunzi abandi bose aha turi ngaha mu Rwanda raba bose ngene bahatamarira mu 1994 yaba waraje ngaha nta haduma urusazi none nubona ngene bagize none nibari impunzi barabyize barakunze igihugu rero iyo umuntu ashaka kwiga akaba afise n'umutima nta muntu n'umwe ashobora kugucinyiza ngo akubuze kuba umuntu ni wowe ubwiyaka si abantu babukwaka uvuga uti ubumenyi nico yigwanisho nyamukuru yego nico kigwanisho kuko iyo ubwiye ukicara ngaho ukaguma hari abahora nshitse ubu barangigana ndabizi nakira kurenguka niyo modoka kazamo n'abatumi yambu
ntiwamenye jewe kandi ntiwamenye n'umuryango reka twese turabanyarwanda kandi nturuka hariya nivyo bifasha iki none iyi kambiri ngaho umuryango wawe ufasha iki mbwira ati yamba jewe narizi jewe mumaye uburyo nushobora kwirwa kuri masi muri covid sinaguze amasuka 5,000 ngababwira none pam badashaka kubagaburira mwe mushaka kwigaburira nimuzi kurima bamwe bambwira ngo tuje kurima biri guma ngaho none niyagukubita uzokwibuka kurima kuko nta kintu na kimwe kitubuza kuguma tugororotse tubishaka nagiye mama ndaca ahantu abantu barima naguze n'isakoshi nziza cyane yakozwe n'abana mufasha ugwaruka ndaca abiga ibyo guteka abiga ibyo gukora imishatsi inzara ngera naho abantu biga kuri ubuhinga bwa none bigishwa n'abantu bari muri Canada harimo no kubigisha ibijanye n'ubuntu iyo uragenda genda ukabona bijya bikorwa uyumva gute ndafukama nkashimira Imana kuko si benshi bagiriwe amahigwe nkayo jewe nagiriwe ndafukama nkashimira Imana yoyo yankoresheje ngo nshobore ikanyugurira imiryango y'abantu bashobora kumfasha kugira ngo fasha abandi ivyo bintu rero Eloge ntiwiyumvire ngo n'ubuhinga ngo bwa Maragarita n'ubuhinga bw'urukundo rw'Imana nico gituma rero mpeza nkamenya nawe ndabidiguza muga kandi nawe ndeka ngo abe ikinebwe nshaka ko bose bakoresha ibyo mfashanyo twaronse kugira ngo ntihagire n'umwe adusonzana atujujutana kandi aturembana rero kwiyumva ndagira akamwemwe kuko ninahaza iyo Mana serukundo kandi sindiko ndakwigirisha kuko ni gake binanira kwigirisha je ndi gihangange uri ku mwaka ari umwaka ngo bari baragize ngo prix ngo yibihangange utibusiza nuba yucubura baradutumye ko sindabavuga amazina hanyuma ndabwira abantu ni none awe wabyemeye kuri gihangange aho uragiye baguhe prix y'igihangange ahubwo canga tugende muri katedrale duheze dufukame dushimira Imana kuko igihangange cyukuri ni Imana wewe watanze iki ngo babutore mu bandi je kuzi aho mvukaga Eloge uzinda umwana w'umupfakazi na papa nari mfise aho hantu ni kurene najya kuvoma amazi ahantu kure gusenya inkwi kuragira inyana kugira n'ibintu byose ukazubona uno munsi barakwicaritse n'umwami n'abamikazi n'abastar ngo ba George Clooney n'ibiki none kuki atatoye zita wundi canke Capitolina canke Leocadia akacatora uwo Maragarita none umva iyo kamera wishira kuri jewe canke woyihindukiza ukayishira kwa Yezu munyakigongo Yezu mwiza ndumva ko bifata ruto ariko kandi naho no kwita igihangange genda kwita umupfasoni w'intwari kandi nkakwita novuga nti nk'akabuyenge Urundi bwatakaje ibishatse irarondera n'ubundi bubuyenge urabizi igihe nategezwa guhunga hari umwana yanyandikiye kuko byari byananiye guta igihugu canje hanyuma ambwiye ati mama ntidushaka gusubira kuba imfuvyi kabiri mugabo ko watwigishije iminsi yose ijambo ry'Imana ukaducira umugani wa Yozefu muhungu wa Yakobo
ingene bene wabo bamugurishije akagenda mu Misiri, hanyuma Imana igahindukiza ico gicumuro kikavukamwo urukundo rw'Imana, akaba ari wakiza bene wabo, agatako agafasha na Farawoni. Rero nibaza ngo igihe cyose wemeye ukaba igikoresho cy'urukundo rw'Imana, guma wicishije bugufi, kuko ntuba ari wewe wenyene. Hariho abandi imiliyoni za Maragarita mu Burundi, mugakumbure batashoboye kuronka abamenyesha makuru ngo babashire novuga ngo iki mu bimenyesha makuru. Mugabo je no kubwira ngaha nicaye ngaha, simba nicaye ngaha yataba hariho nk'umumama yasoroma utujumbu akacaza arirukanka ngo ntibamubone akatunzanira. Mugabo babandi bakuru, mugabo abo bantu naraba sinagombye sinigeze nabavuga amazina, sinigeze naja kubashimira. Hari abo nanje nubakiye inzu maze gukira. Hariho n'umusazi ngitwa Sekunda, yibaza Imana yaciye no ku musazi. Iyo nshonje ndamukwereka ku ifoto. Sekunda hari umunsi ntazopfa ndabyibagiye, umwana yarandabanye ndamufise ngaha w'uruyoyo, ambona umwosori wandenze, ntazi ico nshobora kugira. Nza mbona Sekunda aramunyakuye, aramunyatse, arirukanze. Ndabona Sekunda aratwakiye Olivier, gagiye kuba aragenda arasekura umuti, afata umuceri. Mwebwe ko murabana wo mu kizungu ntabyo mwabonye ngene binabana mu Kirundi, afashe uwo muti aramwinya, kuko naguma mbona inda yuzura jewe bumva ntabyo narinzi ngene boshobora kwina umwana. Urabona ngene Imana ishobora guca kuri uwo Sekunda, kubera ico nanje yangiriye. Nashobora no ko arimo mu gitabo sisho kumuhiye. Sekunda byagubutse yaraza mu gitandi wanje ninda ziwe, ni naka anecdote. Umwamikazi wa Luxembourg yaje kuturamutsa, muga nkavuga jiwe gahime ndabigenza gute bya Sekunda kwaza kumeza agateka amateka kayazana ngaho twicaye. None umwamikazi niyaza n'abaministre n'abo bandi, Sekunda ninda ziwe gukwera nkako tumwoza, ngababwira ni mumurike nawe yaradukijije tugowe. Izo nda abana inda za Sekunda nazo ziri ku gitanda ngo iwawe ngo kandi nibyo ni ubu muri ko mwamutuka. Muga igihe yakiza Olivier akamusukura, mwazi ko mutaba muri ngaha Sekunda ko yatubabaye no tumwirukane ngo nuko arumusazi. Muga urumva umwamikazi kuko yarara mu nzi wanyu, ndimvira ingene umwamikazi inda za Sekunda ziruja ko turamuhendagiza ngo agume inyuma mu gikoni. Sigaye mu gitondo rero hamwe bariko araserva nyene ibiduba umwamikazi muri Sekunda tuzatubona rero aja rirukanza yokeje ibigori urumva arabizanye acarabimanyura, atangwa guha umwamikazi, araha umusenyeri umwepiskopi yicaye, ministre wa droit de l'homme, araha n'abandi nyene babakire. Hanyuma aricara aramuraba, namwebwe mwabuze iyo muja mwave murara. Ndambona umwamikazi namusozi ifoto ya Sekunda, aragenda aramwifotozako. Twe twatanguye kuza turamunyegeza umwamikazi. Iyo foto umwamikazi ndaza kuguha, sinzi kwigitabo ndashobora kukironka cyane, nunze livre d'or. Yanditse ati nubwa mbere ngenda ahantu, kuko uruba Sekunda yinjiye nari mfise udi umukongolese yaguma yinywera utuyoga, nari nakwibujumbura, yaraborewe mu gitondo ngo rego sasa Sekunda we kwagiye n'abacaraza.
aca aricara c'était une ancienne prostituée bose abana bo mw'ibarabara ati twese aca arandika ati yavyanditse mu gifaransa sinzi ngene no bitaduze ati c'est la seule maison aho umwamikazi yicara imbere y'umusazi umwana wo mw'ibarabara akicara imbere y'umuminisitiri wa droit de l'homme umuprostituée akicara imbere y'umwepiskope bagasangira ibigori byokejwe n'umusazi by'ukuri iyi nzu niyo nzu ya droit de l'homme kuko atanumwe adafise ikibanza urumva rero ivyo abantu bibaza ngo nibo bahambaye nibo batogira vyose yashoka hariho abantu benshi batanditswe mu bitabo aribo batumye isi iba isi y'abazima ibisi yuzuye ubuntu ntibinteye rero si ndiko ndihuta ngo hari ngo ibintu byarononekaye ngo nasubiye mu ruyigi ntadose kukubera nari namaze kwigira magi do ruyigi murabizi nashika muri imfisi yo modoka nziza V8 atawundi afise n'ibindi biduga biguma bikibirana nkaba nibagira ko nahora ngene butezi n'amaguru metse umwana yandabiyeko ibintu byinshi burya turari yaba kumviriza tugasoma mu gitondo tugatora Bibiliya tukamenya ko vy'ukuri Imana yatugize ibihangange abantu bakuru mugabo tuguma twigira utuntu tw'utubunda tuguma musi y'imeza kandi Imana yatugize bakuru ubukuru mugatari ubukuru bwo gucinyiza abandi ubukuru bwo kwerekana umutima w'urukundo nicyo cyamagurukana waragurutse kandi usanzwe utari kinyaganwa ndibuka mu 2015 uri kurantera inkuru y'umupolisi wagiye ku aeroport baharawe ijambo bakoresha ngo kumesa avuga ati yo kumesa ariko uramubwira uti ntibamesa umuntu ashajije amoga bamesa abacafuye nkawe umuntu yo kwibaza ati magisi sheshe muri mu mico y'abarundi umukobwa nkanje bwa mbere ho ubusheshe nubwo kudakurikiza gira umukobwa atagiye kuba kuruko ntabure ngo yihebera Imana ndaguteye inkuru yigene bashiki basogokuru banyitegereje undi busi ngo yo ngo mukobwa ateretse ngo noneho ngo sanishwima ku munwa ngo yambaye ibikoroti ku matwi ngo magayemwe tuzomugira gute ati nagahagarika shengero uyu muntu nagahagarika shengero mwabonye ivyo bintu biba no kuvuga iki kujya muri Bibiliya uzosoma ngo Yohani Batista yaraje atajya atanywa bavuga ati yarafashwe n'amadayimoni Yezu yaraje aranywa asangira ni maraya asangira n'abafarizayo ati umukunzi w'inda n'imborerwa ibiki rero abantu barabuye buze imburabugirire mugabo igihe tuzomenya tuzobona ahantu urukundo rw'Imana rutosekaye ntiduhaguruke murabizi ko yavuze ati si tu n'es ni tiède ni chaud je vais te vomir nzokudawa rero abantu benshi ntibabizi ko Imana izobadawa baragututse muga kubera ukingira amatungo yawe izo modoka n'ivyo bintu byawe ukaca wemera ukabumuja ntiwishure sishobora kutishura nandi namwishuye bamesa wewe unukigikakwe wewe uhugirane dushobora kunguka je naremwe ku gashusho k'Imana ndazi kugwana gateka koko k'umuntu wese barenganije nukuvuga iki sinzo kumwe Izaya
yavuga muri Bible ati kubera Yeruzalemu sinzoceceka gushikaho Yeruzalemu ironsa agaciro koko ironsa amahoro n'ubutungane. Nanje eloje ndabikubwiye sinzonuma kandi ntantu namwe naranuma babe numa. Hari umunsi basohora mu ndege kera muri 2001 ngo simfise visa de transit kandi je nanigiriye Vancouver mugabo nuko naca Dallas yari itike basabye bacana hariya kandi nari mfise carte d'embarquement zibiri. Nzambona baraduze mu ndege kubera ngo hari ingwano ngo kugira usurvole ngo l'espace ya États-Unis ugashika kuri aéroport urinda kugira visa de transit. Baraza nabwe jewe ngwanira gateka jevise ntuze kandi uko muteba niko mabandara Dallas simva mu ndege canke nza kuvayo ari uko mu ndonke yindi ndege icinjana Vancouver. Sinahava baraza na police sindahava kuko jewe ego naho igihugu canje coba kiri mu ngwano mbe kiri mu ngwano kubera iki mu Burundi barafise ibigwanisho simwebwe n'abanyamerika ngenda koreke mwagurishije ibigwanisho binganiki simvayo canke ndabigisha ubwenge shirako menote nawe nibururuka ucunwara kuyindi ndege simvayo kubera igate baraverega barandeka kuko nibishoboka na mwana w'Imana yigira imbunuza yaduhaye urugori atanuma twaka ega turabana b'umwami w'abami eje murambaza nabo baje muri Shalom batoze bakwaye ibivunja nabazaje nabambariye ega siniyambariye je nabambariye gukonza kwakira mwebwe abana b'abami hanyuma none muje musabutyo ega mwangaye nico ngo kwamburuza kubimburuza no kwanka kuba umuhimbiri byose nibutse rya jambo sindumuja kwita kuri sindumuja ukuri kuva mvuka ibindi byose nzopfuma ariyo n'umunsi nsubiza isheke y'ibihumbi 700 y'amayero kubera umuntu yafashe akagira reportage mbi urabona agira na calendrier nsanga yashize ku ivyana atari niki biri ku miseru bari gusa amadikako kugira ni jewe uraza kunsegesha jewe ibi bintu mubona bisa nivyo muri Shalom akira amafaranga yanyu usanga mugomba kutugira baja hanyuma mudusegeshe. Hariho n'umwaka UNICEF yavuga ngo ntibazoguha amahera ngo uko ngo muri raporo yawe guma werekana amafoto meza none Imana ntiyaturemye ngo tuci bibatsi none muzompa ari uko nsa n'umwinazi donc mushaka musegeshe n'ifoto y'umwana asa nabi yagumye nzogiswa hako nza kurya ibibikiri urazi ko naho ransubiza n'ibyo kurya babiduhaye birimo ubuntu zeno ya ivyo abana banyu bo bijya kubera iki mu mera abana banje ivyo iningurube zanyu zitorya kubatabize nko bivuga bakubona wicanye n'abami uri umwami kazi nyene na wewe umuko wifata ariko ntivyamye uko imbere yo kushika hageze igihe wayibonye ifoto uja no kwiba injya z'abana kugira ngo babe yego nana mwari mucuma ahubwo yo bimenya rero n'umunsi najya kumugurana amata kanata yomfise namubesha ko mu ndwizande donc kuko jewe ndabizi yo navuye jewe ndazi kandi mugabo ari abantu bogira ati kumure nogira isoni ryo kwerekana iyo foto ngijya ubuje ndamwereka akarago nararako agakarato kandi ni wagenda ku reportage sinigeze nerekana iyi mugabo agateka kanje
nikaridiminuwe ubu si keza kukubera nambaye amabiju nisize rujarevre ni parfum naho nari hajya nurabe sourire yanje sinigeze kuko icankuma mwenyura ntiyari impuzu nambaye canke iki bwari ubuntu bw'Imana urukundo rw'Imana nari nzi ko yatubwiye ati ntimugire ubwoba ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi nta bwoba bw'inzara nigeze ngira kuko hageze ko niba nagenda nkabyiba niyo babimfatanye nkabwira nibyo ngiye kugurisha aba bana nabo nabyaye ndiko ndabatera igise kukubera n'abavyeyi bagira ivyo rero nisingira isoni narivye amarido kugira ngo rero impuzu abana ndayikora kandi sindabitinya canke sindikunda ndanuzi inkuru ngo mumenye ngo navuye habi ngo ngire nk'ababa pasitori batubesha ngo bari bagwaye ngo amaga ngo gushikaho n'uwotera ibigori ngo homera ko bitatu sindi muri iyo logique ndi muri logique yo kuvuga nta na kimwe kinanira urukundo nta na kimwe. Umaze guhura na generation canke urungano inshuro 3 w'abapapa umaze guhura n'abakomeye muri iyi si nikiye kintu novuga ntikigushitura ikishitura yego narahuye na ba Mandela narahuye na bapapa batatu narahuye n'umwamikazi kintu kinshitura mu mutima w'umuntu kuvuga no kivuga mu gifaransa l'humilité y'abantu kwicisha bugufi umuntu ashika kure nk'uwo mwamikazi wa Luxembourg iyo nibutse ko yatwakiriye umuryango wanje musaza wanje n'abana natuwakire nk'impunzi tukama dusangirira ku mezi urashobora kubyiyumvira nkabona ikishitura abo bantu bicisha bugufi uravye papa Jean Paul II ngene yagiriye ikigongwe wa muturk yamurasa akakira umuryango wiwe akabakira nawe nyene akamwakira iyo nibutse ko Mandela nawe yagiriye ikigongwe abazungu bamu majiji imyaka 27 mu prison akaba atabihoye ivyo bintu jewe iyo nibutse ko ngaha bagize gacaca bakagirira ikigongwe abagize nabi bakira abana baba genocidaire bakabaronderera amabourse d'études bakagira ngivyo rero ibintu bishitura mu bantu ubwo rukundo rurengera ivyaha baba bagiriwe uko kwicisha bugufi ukamenya iyo wavuye ntiwigere wibagira ivyo bintu nivyo nanje bimpa ingoga yo kubandanya mu gatondo agasabisho mba navuze kumbure ndakavuga mu gifaransa kuko ivyo twize byose vyerekeye ku Mana kiretse ishakure mama yamvugisha nijoro mugabo kumure nsoma Bibiliya mu gifaransa kajya gasabisho ko kuvuga ati we Mana tu fais éclater tes merveilles et que je n'y mette aucun obstacle. Iyo mvyutse nkamenya ko nari umwana w'imfuvyi naragiriwe ubuntu n'ubu nkagwara cancer nkakira ikampa ubuzima bugira kabiri chance ya kabiri navuga bega Mana nzo gusubiza iki ico kintu cy'ubugwayi wakivuze ubushize mu gihe wari wakiriye abashitsi harimo umuryango Vers Luxembourg uje gufasha Maison Shalom hamwe na fondation yanyu kubera
ibikorwa mukora twavuga tuti Marguerite Barankitse Mutesi ni umukenyezi cyangwa n'umugore yabonye impuhwe z'Imana ku rugero rudasanzwe, ku rugero rurengeye, kuko nama mvuga nti mfise ubuzima bubiri. Nibaza ko ata muntu yabonye amahano yo kw'isi nkayo nabonye. Urazi urahamba abantu bacitse imitwe, abandi bagira ukabahamba bo 72 ukakira inzoya zikagupfirako, abantu bose bakakuharira ivo mu kanuka wowe umuntu nyene baha agatebe ukabako ku mubembe, mugabo Imana nayo ikakura muri iyo mibembe ikakwambika inuzeye, bavuga ngo urugori rurengeye rw'ubuvyeyi. Je rero ndabura n'ingene ndayishimira, ndavuga nkagwara abandi bagapfa, nkababona baba batwaye nari muri animation, nkabona igitanda akamashini kagize ngo twi bagatwara, ciwe kabona ndakize, kabona ndagarutse ngaha ndasubiye kuronka ingufu, nkabona Imana iguma ihezagira, nkabona abantu baraje baranguriye ngaha nta deni muri banke mfise, bakambwira ati akira, bakama ataco dusana tugira. Rero ubwo buvyeyi Imana yashatse kumpa, ndashaka ngo niwe mugani sigiye, niryo raginda basigiye mwebwe mukiri bato. Siniyumvira ngo ndi imbere y'amakamera, ni mvuga uko ndikane, ntavyo ntinya, nta publicité mba nkeneye, mugabo nshaka kugo rukundo nanje naronse ataco ntanze ese gukwira mu mitima ya kwisi yose, maze isi kabi paradizo. Nico nifuza. Abarundi bamwe bari baja aho bavuga ngo kubera iki ngo abo bantu ngo ivyo bintu bikura byubakira abanyarwanda. Ntabwira twebwe tukorera isi, ego Uburundi ndabukumbuye, ngo bovuze ifirimbi bovuga n'ubuti ko turavuga noca ncira hagati gaca navuga ntoya ukidutahe noca nirukanga ari inemba, sinorindira ibisi, sinorindira ikino kwiruka, kuko Imana yaraye nayo yarampezagiye, irampezagiza igihugu c'amavukiro citwa Burundi. Mugabo nta ndimba, kuko ndiko ndakora ngorera Imana nayo iri hose, iri mu Rwanda, iri Uganda, ubu mpamagara ati igaza cange genda Yerusalemu girane no kwirukanga, ibimbwiye no haguruka, kuko niyinkoresha ndi gikoresho rero cyane. Ego umuntu ashaka kwibaza ati mbega burya Oma iyo bishaka kaja kubaka kabirwa kagira umugabo abana kumbura buzukuru akafise inyabuko na seruko, yari gushobora gushaka vyashitseko? Ninde yakubwiye ko n'ubu ntoja kubaka, kumwe sinoronka abana, jewe sinicaye ngo marure ngo ibi ngo ngenda bikore ngo biriya ndabireke. Nagiye mbona impagurutsa nka kurya yaciye ku ruzi, akiwe na Simoni na Yakobo, hanyuma kababwira ati ngurikira. Je Imana rero ndayishimira, kumure nari no kubikora, none umbaze ivyo bitashikiye ngo kubura ari gushika ku je sinashitse ku bintu na kimwe roje, ubimenye ko jewe ntavyo nashitseko. Ibi bintu ni Imana yabishitseko. Rero niyashaka ikambwira ati ubu rero Margarita genda hariya, nzogenda. Bahora bambaza ati
jewe ari aho traite none hari ordinateur wambonanye hari aho wabonye kugira nurabona ko ordinateur yajiri mu mutima no mu mutwe vyuka buri kinabyo nashitseko atari yo yonyene se rukundo se gaba yashatse gukoresha uwishatse none uyu munsi yotorana na wewe Eroge ati ngo ndagushikane kuri niyo yabishitseko nabyo nashitseko ni nta mapete nkeneye naro n'umunsi bampanga urabona bwabushimwe bwo kwisi yose mpagaze yari ya hejuru hanyuma ndabwira nawe ubwo aho kuza murabuza abantu ko bakora mukaza murashimira abantu bakoze ivyo bategerezwa abatari ko barakora rero twari dukwiye nabo nyene kubahana ati udushimara turamuhaye ikidari none atanguye kuvuga je nakoze ivy'Imana yambwiye ubushimwe babumpaye ni byiza cyane cyane yari sheke kuko iki intuma ishobora gukorera Imana kurusha mugabo sindahagarara hariya ngo vuge oyo burya rero usimeze nk'abandi ninda atari VIP nindi Imana itahaye ko mbona wari umunsi twatatana byantu biyebeye Imana nije rengira ndakubabwira ati ivyo bintu ntushobora kubikora ndabikora kuko ajya amavuta waronse kuko yari umuntu w'igihangange muri eklezia ajya bagusize ku ruhanga bakagusiga nuko nanje barayasize umunsi ndonka confirmation ingabirano indwi za mutima mweranda waronse nanje nazironse wewe uzobatswe ivyiwawe nanje nzobatswe ivyiwanje mbanumbuza kuko izo ngabirano ziko zirakora rero umunsi abantu bazotegera ko nabo nyene bashaka gukora ibitangaza bicishije bugufi bakareka Imana igakora niyo munsi sizohinduka ikaba iparadizo ega hari bamwe bigize nyene uko batangira bariya ngo mama ntibajya mu bihugu byacu wewe uri iki hari umunsi bambaza urabona ko yishitse kuri immigration urabona twe turi impunzi ushitsi buraya muje gukora iki nje kuramukanya kuramutsa bene wacu n'abasazanje ati urafise basaza ni nawe nuri musazanje we none uri kirema nganje we ndituvukana kuri immigration urabona ubwira muri Etats-Unis ko muvukana adatugure ngo none ngo mu bisanzwe ukora iki ati ari gorori ryawe mu bisanzwe ukora iki je distribue le bonheur wow ati zana ibipapuro abagutumiye ni ibipapuro ntibari kuma visa yataba naravyerekanye muga vyakire araraba abantu bantumiye n'ibiki umunsi zo kwihagarara ukamenya kwiyisi igukeneye utazotaha atacuye mariye je ari abantu namambwira wewe ni wagenda akabura numwe akwirahira ukaba takini wakoze atari gutwara impemu Imana yaguhaye imvura izuba ibiki abavyeyi bakwigore na ukagororoka ari abantu barinda basaza bagorana abo rero nibashika byafise nico bazotwara kandi abantu bazova batwara amacupa ya Heineken ivyo banyuye abagore bagiye barahumbisha abagabo bagiye baratwara abandi ibiki bakabura kikiduna kimwe berekana tukiraho urizera kandi nanje ndizera umunsi uzoshika imbere y'umukamo umva uwo mubwira iki nibyo nzomusaba ikigongwe kuko nuri imbere y'umutagatifu yitwa Margarita hari abantu benshi nashoboye kugirira neza hari abantu benshi natutse hari abantu nashavuriye hari abantu nakomoye urabizi n'abana nganoge na mu gikono bazoba ngo o maragushwima gasha abo bose nakoze ibi mugabo mu byukuri misi yose yo ndyamye ndavuga hari ibyo ntakoze nkamusaba ku kigongo
ndamubwira urinye n'impuhwe muga naragerageje ko abana bawe basa neza kuko nico nahagurukiye haciye imyaka 45 ngwana novuga ngo iki n'amacakubiri ngwana n'akarenganyo ngwana n'inzara ngwana n'ingwara ngwana n'ibintu byinshi mugabo iyo menye ku rukundo rwayo rwayitwaye gushika ku musaraba ari umwana w'Imana bakamwambura kagirana ndaheza nkikubita gashi kavuga sindashikaho bansogota mu rubavu barantera ivyo reka rero Mana mfasha nyundyamye entre tes mains Seigneur je remets mon esprit eshimwe dusoza n'ubuhe butumwa woha abarundi n'abari mu gihugu hagati cyane no ku mpunzi umuntu ashobora kwibaza ati twaribagiranye jewe ngomba kubabwira ngo batuze bareme nta na rimwe urwango ruzoronka ijambo rya nyuma bitebe bitebuke urukundo ruratsinda rero ntibihebure bareme bafashanye Imana yoyo yatubwiye ati nimugire ubwoba naratsinze urwango ni iyo kenshi ndakunda rujya ruririmbo umunyarwanda yarurimbye ngumve twana twanje nabaraze urukundo nimugire ubwoba naratsinze urupfu nivyo ntibagirire ubwoba kandi simbwiye abakirisu bonyene kuko Imana yaduhaye novuga ngo iki idini rimwe y'urukundo ntibagire ubwoba rero yaratsinze urupfu yaratsinze urwango uribona ubundi munsi hemwe nakini ndota nejo naraenda arota kubera iki bajya abantu bo gutera ubwoba gutegaye abantu bibijuju kujya adasubiyemo bavuga ati wowe wanyura vuga urukundo natanguye gutukana ina Yesu yarababwiye ati muragowe abana b'inzoka yego bajya bagutera ubwoba bwiki urukundo ruratsinda kandi bitebe bitebuke tuzogenda twishongora nakwa kuni nakubwira nabwiye namaze no kwigisha karirimbo mbere tuzogenda turabyina nama uko ninjiye mu ikambi bose bacavuga ngo janishongora Mana yanje kugukengurukira gose kuvyiza wangiriye nje kugukengurukira Mana nzima kuvyiza wangiriye namamvuga ko ari temps ya purification iyi exile turimo n'abanyumvise n'ababundi ko ndabakora kwitama canke ndabadiguza ku kubera nafunguye mu gitondo n'ubu duhejeje mbeza nkafungura kubera bisaho ndyama kubera tawaje kudodora ngo asabe intuzeye ati uno musi ni tariki 2 nturariha intuzeye umupangaye none Imana ni Imana. Margarete Barankitse Oma Mutesi mwakoze kino kiganiro mwahaye Amujambo Afrika mukatwakira hano mu rugo rwanyu. Murakoze cyane mwame mwisanga aha naharonse ku mpuhwe no ku rukundo rw'Imana uru namamvuga ku muryango wama wuguruye kuko nanje nabironse gratuitement negerezwa nanje kubitanga gratuitement. Murakoze cyane. Murakoze.